nakugo omba mukiza we aho ndi muri isi mwisegenya no kuzuba mu byago no mu byiza sinzogira icyo ntinya Yesu nja anahugomba ntaho nzogenda ngimira ngukurikira uja. Bene data, ni indirimbo turongorera mu bugombe bw'Imana, aho tuba turi ahantu ubugombe bwacu bwanse, aho tuba turi ahantu ibyo twagerageje byanse, twihebuye, tutazi igikurikira, tutabona neza inzira iyo tuja, dusenga ntitubone ibisubizo duce dusengera. N'ahantu umuririmbyi yavuze ngo mwami je sinziyonja, ndakugomba ngo undongore, ndakugomba ngo unyerekeze muri ibi byago no muri ibi byiza, muri iri segenya no muri iri zuba, ndakugomba wewe, sinzigera ngira deviation, sinzigera nkata ngukurikira iyo uja. Ni muri situation nk'izi Dawidi yanditse amajambo muri Zaburi ya 40 ku murongo wa 2-3 avuga ngo narorere uhoraho nihanganye, antegera ugutwi, yumva ugutakamba kwanje, kanda nkura mu bwobo bw'amahonero no mwishawe y'ivyondo, ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje, kandi yashize intambuko nsha mu kanwa kanje, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi azobiraba batinye bizigire uhoraho. Narorereye uhoraho nihanganye. Kenshi iyo dusenga turi poussé, cyangwa dusunitswe n'ibibazo n'ubunini bwabyo n'ubukomezi bwabyo, tuba dufise expectations, tuba twiteze ko inyishu itiboneka, tuba dufise ahantu duhanga amaso ngo hajya haza kuva inyishu, haza kuva inyishu, cyangwa nkoze ibi ndabona nenga solution yoza, ngenje gutya solution yoza. Iyo byose byanse, tugasenga tutazi Imana iri buce, turindiriye, twihanganye, tutazi y'ubutabazi bw'ibyo dusengera buza kuba. Niyo Dawidi aravuga ngo narorerere uhoraho nihanganye. Ubwo ivyo nari nagerageje vyanse, ubwo ivyo niyumviraga vyanse, nafashe decision yo kurorera uhoraho nihanganye. Muko korera uhoraho wihanganye canke twihanganye, ni ikimenyetso kigaragaza kwizera tugirira Imana bwa mbere. Ntituba tuzi quand Imana iza kwishura, ntituba tuzi inzira Imana iza kwishuriramwo, ntituba tuzi uburyo biza kugenda, ariko tuba turindiriye, twihanganye, tuzi ngo peu importe quand, peu importe comment, Imana izoca inzira. Bene data, iyo urorereye haba ibigeragezo byinshi. Iyo umuntu akubwiye ngo nzoza, kandi ntakubwire une date, nta préciser periode kanaka azoziramo, nta préciser ukwezi,
nta précise saison uba urahantungabanye, ntubuzi ibi iyo periode uko ingana. Niko bitumira iyo turindira Imana, turindire twihanganye turindira Imana. Ushaka kubisa amasezerano Imana yagusezeraniye, ushaka uri kurasengera ikintu kanaka, ariko uzi ko Imana izotabara, uzi ko Imana izokwentervena, ariko ntuzika. Imana nakubwiye ngo uzokugaburira, ariko ntuzika, ntuzikoma. Imana nakubwiye ngo izaguha ibyo uriko urayisaba, yaguha amasezerano atandukanye, ariko ntuzika, ntuzikoma. Twikomporta gute iyo tutazika canke koma? Imana izokwishura canke Imana izoza kudutabara, canke Imana izoshitsa ibyo dusezeranye, canke dusenga twinginga Imana turi muri situation, turi mu budibwe bwa situation, turi mu budibwe bw'ibyo tuko turacamo, ariko tutazika Imana iza kwajisa, tutazikoma. Kurindira uri mu miyabaro ni ibintu bigumye, bisaba patience, bisaba inkomezi. Niyo patience bisaba inkomezi z'umutima, kagumye umutima ngo je ne sais pas quand, même comment, ariko ndi sûr Imana izokwajisa. Bene dati, iyo tutazika canke koma, biradusaba kwihangana. Kwihangana ntivyoroshe, biragumye, birakomeye, ariko niyo solution. Ushaka uriko urasengera ikintu kanaka, ariko utazika, utazikoma, atansinye ubona ya solution canke inyishu canke ya movement y'Imana kuri ico kintu urasengera, biragusaba kwihangana. Ushaka ufise amasezerano Imana yagusezeraniye, ntuzika amasezerano azoshika, ntuzikoma. Ico uzi Imana yakubwiye ngo ntabwiye ngo periode kanaka, no, urindiriye ufise information ngo Imana izo. Iyo utazika canke koma, ayo masezerano azoshikira, biragusaba kwihangana. Kwihangana bisigura ngo aba ari mu kwizera ko wihanganira ico wizeye. Bihangane niyo solution. Nico kintu cakugumiza muri direction, nkuko umuntu yavuze ngo sinzogira ico ntinya, njana aho ugomba. Yarasurrendinze, yariyeguriye Imana ngo Mana, sinzi koma situation nzoyiviramwo, ndiko ndakubwira situation, ndiko ndasenga niteze kuzotabara, ego ndakomerewe, ego inzara iranyishe, ego bimeze gutya, ego bimeze kuriye, nubwo ntazika canke koma, ndakugomba ego umunyobora. Sinshaka kuva mu gakiza, shaka nyugangishwa n'ikintu na kimwe. Ndiko ndaca muri isegenya, ndiko ndaca muri rizuba, ndiko ndaca muri rishayo, nkuko Mwanza byanditse. Ntazika canke koma uzokwentervena, ndakugomba. Mwene data, Imana ukwizera, ukwihangana, kugira ngo urindire Imana, urore ruhora wihanganye. Je suis sûr, nanje sinzika canke koma, je suis sûr Imana izokwentervena. Data, mu izina rya Kristo, ndasenze sengera mwene data, wahaye amasezerano, wasezeranye kujotabara, ariko arasenga situation kanaka, ntazika canke ntazikoma, uzoshitsa ibyo wamusezeraniye, cyangwa uzoshitsa ibyo karasenga, uzokwishurira amasengesho yiwe. Ibyo kenshi iyo tubirimwo bidutera kunyuganga, bidutera guhungabana. Ndasenze ngo uzane stabilité mu kwizera kwacu, mu kwizera kwa mwene data, ureme stabilité. Tube muri position nk'iyo muririmbyi, tugume duhanze amaso wewe. Muri no periode ni byinshi binyuganza umuntu, muri no periode ni byinshi
biza nk'ibigeragezo by'umuntu, kwidodomba, kwihebura, kudevya, kwishakira izindi nzira. Satani azana ibintu byinshi, ariko ndasenze uhe mwene data gushikama, uduhe gushikama. Umuntu akwiteze ko ikintu kanaka, umuntu arasengera ikintu kanaka, umuntu wasezeranyije ikintu kanaka akatazi nikoma. Ndasenze umuhe kwihangana yihanganye, umuhe kurindira yihanganye. Dawidi arafenta abona ko amutabaye, abona kugira neza kwawe. Ndasenze uno mwene data nawe umuhe kurindira yihanganye, kuko uzokwajisa, uzokwigaragaza mw'igikwiye. Haleluya, ndagushimiye ko ufise solution, ko ufise igihe wateguye, ko ufise koma uzobigenza n'ibanga ryawe, kandi turabikubahira n'ushimwe. Senga yatanga umuhe inkomezi ni mu izina rya Yesu senzemo, amen. Mwene data, rema, ntuzikoma, ariko rema mu gihe gikwiye. Imana izokwajisa, Imana izokwentervena, kandi bizohimbara umutima wawe. Ntunyigange, ntuhungabane, ntiwicire inzira, ntuje kure vy'amanyanga, ntugeragezwa ngo gukora icaha na kimwe. Rindira wihanganye, Imana izokwajisa, izokwentervena. Ugira umunsi mwiza, uhezagirwe.